Ildefonse nanumvise ngo mu bantu batazi kuvuga subscribe urimo mu bantu ba comedy batazi kuvuga subscribe urimo ko bavuze ko nzi icyongereza wambeshye navyo nzi ega subscribe ni icyongereza subscribe subscribe ajya bisigura bivuye muri verb ya to subscribe bivuye mu ijambo rivuga ry'ikirundi ati ni kozi babuja Hit TV nukuri je nababwiye ko no munsi je kuza muri event ya Kigingi negereza kuzana ama reportage mvugisha abantu bose mwumve ikibarimwo namaze kuvugana n'abakomedi batandukanye ndi kumwe na Ildefonse benshi bamwita Masumbi abandi bamwita sinzi ibindi hari uruzina ngo rushashajazanye nayo banye post yiwe ati munihanganira Red Serigirize nshasha byose arabimenya Masumbi ndabugize uri aho ni sawa muta umeze neza turi kurifata ku ndani biki bo mu bisako ya turi muri Mutima Bar je ikintu nanka ko ngaha nanka yuko bahava badandaza umutima we wanje kuko biraboneka yuko ari ubundi bubare ugiye gusaba imitima bakubwira yuko ari bitigu gusa ubwo ngaho nasabye umutima asanga urahari rerema rero Azirigana nuko ari abarundi azirigana icungira umutima wawe bafata uno musi n'umusi wa Saint Valentin ariko kintangaje Ildefonse na Saint Valentin yambara mais Saint Valentin ni umunyamerika ndazi Saint Valentin oya bazizi amuzi wambara za noir rouge noir musanzwe hari ibintu rero tuba dukwiye kwambara tukaba tubizi musanzwe je nararose umudamu numva no kwambara Saint Valentin gute kuko rouge na orange ku mukobwa iyo yambaye mu gifaransa abagombye gusobanura ati ma TV wambonye sasa none nambare rero ariko arabo nabonye ngaha babashinga nurabe Kigingi yambaye rouge nararonga okay gore Kigingi urabona nawe ndabona nuko rero ikayambare Saint Valentin urana niyava ku isoko azoca yambara bleu okay nice kabisa Ildefonse le comédien uno musi uri kuri ino evenement ya bien cyane wewe witeguye gute imbere y'abantu performance zawe ziteguye gute nawe wazanye imbaga bo nanje ndategura cyane mugabo ndabitwara mu mutwe iyo ngeze kuri tele ndabizana mu mutwe nanje gutegura kuri Kigingi yabiberetse turategura kuko urabizi ko tuba turi imbere y'abantu baciye ubwenge wanashaka bafise amashuri kudusumbya baciye mu buzima burenze kudusumbya rero imagine uri imbere yabo uri umuntu adasanzwe rero ko umuntu adasanzwe si ya mashuri ubasumbye ahubwo n'ubumenyi bwo gutegura kugira ngo ushobore kubamanipira byoroshe watubwiye yuko Masumbi yaheze ya serie Masumbi yaheze ubu hagira hatangure ubu nta seri tugiye gusubira gukora ariko ubu hagiye kuza ama idée vague niko ndagendera ku izina ryitwa Rupfunsi Rupfunsi n'akazina baro banyita kera muhira urabona abanyokuru munyokuru yahize amenyo kuba mubwira avuge Ildefonse hari igihe bimugoye aho yaba yaraciye ku ishuri aca yivugira rede urukura mugora aho yarize ariko ayo atizerera aca avuga Rupfunsi bigaheruka Ildefonse ni Rupfunsi nje ndakuse Rupfunsi rubagize nabi Rupfunsi nangora niko nta feedback y'igipfunsi ngo nta feedback y'igipfunsi ariko gamana yanje okay Ildefonse urukura akora neza cyane YouTube urukura akora neza cyane hajya YouTube yawe wese kwinjiza amafaranga na kute ku kwezi atarakaba bo ibya YouTube birahinduka nta bintu byo ku kwezi bivana n'ibyo wakoze amafaranga menshi umaze kujya kuri YouTube angana gute bo kuri YouTube cyangwa yibagiye amadolari 1000 oya yibagiye ariko narihangaye nzoye nambaye ndabe muri comptability sawa Ildefonse benshi bakumenyere kuri system style zo gusubiramo amajwi nivyo tuzanye n'uno munsi cyangwa hari ibindi bishaka nibatahura abantu bankurikirana nongeye kubisubiramo comedy si imitation gusa comedy
igizwe n'amaprocede ane. Procede comique d'imitation irimo na mimique, umva iyo ni procede ya mbere. Hariho na procede gestuelle, hakabaho na procede de situation, hakabaho na procede icyo bita rhetoric, mugabo yoyo ikoresha abakuruni, ni kuruni nk'abajya ba Mr Bean. Rero igakigira façon de présentation niburi na zone nyene zishika nka zine, mugabo zikuru zidomina ni stand up, hakazaho na dramatique ariyo theatrique birafitanye isano. Rero izo zindi nazo nizo kwandika, nazo bifata ibindi bintu, sivyo? Rero muri ubwo buryo jewe shaka unyite comédien polyvalent. Hose uri ahari aho hose genda kina, kuko usanze munuze muri serious bivana n'ukuntu baba bamenyereye muri ibi, baca bagomba gutora ikidomini wabo, ariko nta na rimwe ndigera nja kuri podium ngo nkore imitation gusa. Biba biri vague. Hajya Ile-de-France zindimi zingana? Bo jewe zindimi zitari nye tonto. Kibazo zingana? Ni wize mu Burundi. Ariko ikirundi ndakizi. Twagiye Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, Igifulero. Igifulero wapi? Ikinyankore. Kinyankole. Runyankole go muri Uganda. Sawa. Ni Kiganda gikeya, ni Igiswahili wakivuze. Ngerekereje zirashika nko ku ndimi zigera kuri ndwi. Kandi urazi n'indimi z'ibikoko? Oya, yazi ibikoko we. Igikoko ntorira nk'impene. Nari impene wigeze ubona yiga ku ishuri? Nosubiramo inyoni? Oya, biba by'inyoni je nabyo nkora nibaza cyane ku bantu. Mugabo ari amabrage bikenewe yuko nkora amabrage arimo ibikoko ndayakora. Sawa, Ile-de-France duse nk'abasozera. Ndishaka kumenya, twarabonye amafoto abandi bakomedi bagenzi bawe bari kwa president, kwa nyine cyubahiro nyakubahwa Peter Nkurunziza, ariko Ile-de-France nawe twabonyemo, wari he, wari mu biki? Urakoze cyane. Nibaza yuko buri kintu cyose ni komba. Ni komba. Gute? Nanjye ivyo si wowe wa mbere ubibajije, nanjye narabibajije. Kuko umufotographe yadufasha amasanamu ya Rumu, sivyo? Hajya nawe warimo? Je narimwo, kuko narabajije kubera iki abandi babonetse je bakankuramo. Ubwo rero sinzi Wareka ko cyangwa wari mugufi kuri ruta bose. Birashoboka, ariko ubundi munsi ngira nzotwara hotaro. Gusa ikintu kimwe, icyo kintu nari ndakibaza, ariko narakibajije ndabaza ati pourquoi bigenda uko. Nibaza ko narababwiye nabo barikosora, bazokosora mu nyuma. Ubwo nanje amahirwe bagize nuko basanze nzi kwipromotinga. Nice kabisa. Kwa amavideo yiwanje narayatse, nane amafoto yiwanje narayabatse, ndayabaka, ndayapostinga kuri page yanje, ariko urumva ko bari bakamfyonde. Nice kabisa. Ndafite ibintu byinshi nshaka kukubaza, ariko reka ndakureke kandi reka ndakureke ufate umwanya. Reka wenda gushaka ndakuvumbura no muri nuzenya muri tournage baza guca nkubita. Oya, tournage nayo duca tuguturura. Baca turna nanje. Nice kabisa. Ebane. Cyenda gushimira cyane Ile-de-France. Nawe urakoze cyane Isaac Classic. Okay, reka ndabashimire cyane mwese mukurikirana igano bya Bujahi TV. Ariko kandi uri Ile-de-France. Hanyuma amazina y'abanyakuri ni Ntakirutimana Ile-de-France. Ntakirutimana Ile-de-France. Okay, murakoze cyane rero. Gira subscribe, like na share kugira ibintu byose biwe fresh kabisa. Ile-de-France. Nanuvise ngo mu bantu batazi kuvuga subscribe urimo. Mu bantu ba comedy batazi kuvuga subscribe urimo. Ko bavuze ko nzi Icyongereza wambeshe. Nabyo nzi. Ega subscribe ni Icyongereza. Subscribe. Subscribe. Ajya bisigura. Bivuye muri verb ya to subscribe. Bivuye mu ijambo rivuga ry'Ikirundi ati ni beno no kiva ibirundi biradusika, ariko mu Gifaransa ni s'abonner. Hajya ujya yagize subscribe bacha bamwita gute? Ujya yagize subscribe bacha bamwita gute? Mu Cyongereza ni mu subscriber. Mu Gifaransa? Mu Gifaransa mu abone.
nahise ko ari umusabone. Oya, umusabone ni verbe, sabone ni verbe. Nice kabisa. Kandi uri kutagira umugore kwanza. Umugore wanje bo kuba tusazaniye umugore bivana n'ibindi yararimwo. Ibindi bihe bituma umusiga. Bo yagiye kuramukanya mu muryango. Kuri mutaja. Bo twajyanye ugiye kurondera kanoti ni famille reka sha. Kana tazoza yazanye yakuye iwabo. Nitwaza class, subscribe, like na share. Bye.